Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu kandi yanyu muhuza TV. Numwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, hakaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike mbere n'ibigaruka ku matora yimirije kuba mu mugambwe CNDD-FDD kwigenekerezo ya 25/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Bamwe bati ese Reviano Ndikuriyo aragaruka. Iminsi iri munsi y'indwi niyo iminsi hafi indwi nisigaye kugira ngo tumenye ugiye kurongora umugambwe CNDD-FDD mu kiringo c'imyaka 5 iza. Mu gihe rero hasigaye iminsi mike gusa kugira ngo ikoraniro kaminuza ry'umugambwe uri ku butegetsi ribe nkuko vyama bimeze. Muri uyu mugambwe uramutswe igihugu c'u Burundi kuva mu mwaka wa 2005 ntagakacira nta ucira amatasi kuwo bagiye kurongora uyu mugambwe usigaye utogwa mu matora ku bice birenga 90%. Ivyo biruko mu gihe ikoraniro kaminuza ryimirije kwigenekerezo ya 25/0 uyu mwaka wa 2026 ritegekanijwe kuzotogwamwo umunyamabanga mukuru w'umugambwe ari nawe aba aramutswe umugambwe ku rwego rw'igihugu. Iryo koraniro rikaba rizotangurirwa n'igikorane mpuzamadini cyo gushimira Imana kizoba ku maganekerezo ya 22, 23 ndetse na 24/0 uyu mwaka. Bamwe bati amaraso mashasha ese yo bagiye kuza, abandi bati ese wahora bikora neza niwe azosubira kwizegwa. Ngikirico muri vyose nuko uzotorwa gushika kuri no mwanya atarashirwa ku mugaragaro. Abikurikiranira hafi ibijanye n'ibibera muri uyu mugambwe bakabona ko nkuko vyamye muri CNDD-FDD indongozi ishigwa imbere imenyekana neza ko imaze gutangazwa icese nkuko uwikekwa ashobora kutaba we ivy'ukuri. Tubibutse ko kuva muri 0 mwaka w'ibihumbi 2021 umugambwe CNDD-FDD urongowe na Reviano Ndikuriyo nawe akaba agiye kurangiza ikiringo cyo c'imyaka 5 yashikiriye asubiriye Varisito Ndayishimiye yaruka gutogwa kugira ngo arongore igihugu. Mu nkuru yacu kandi tuzonagaruka ku mazina y'abamaze kurongora umugambwe CNDD-FDD kuva ubaye umugambwe wemewe n'amategeko mu Burundi inyuma y'intambara n'amasezerano ya Arusha. Benshi bati ese koko murabona ku bwanya rinde agiye gutwara uyu mugambwe CNDD-FDD muri iki kiringo c'imyaka 5 iri imbere. Nkuko benshi bariko barabivuga inama rukokoma y'umugambwe CNDD-FDD yitezwe mu mpera z'uku kwezi kwa mbere ese izosubiza Reviano Ndikuriyo umugambwe CNDD-FDD. Iki ni kibazo benshi bariko baribaza bagende kucuka kiriko kiravugwa muri uyu mugambwe. Bamwe bati namba Reviano Ndikuriyo vyoshika kongerwa ikindi kiringo cyo gutwara uyu mugambwe ngo kandi birashoboka rwose ko awongerwa kuko niwe muntu uruhande rwa Sogo cyangwa se uruhande rw'abavuga ko bagendera kwiraga rya president y'umisi president Nkurunziza rwiteze ko urukiza. Uruhande rwa Samuragwa ngo ruzoba runeshejwe cyane kandi rweretswe ikintu gikomeye. Ngo nimba Reviano Ndikuriyo atakongerwa naho uruhande rwa Sogo ruzoba narwo rutakaje cyane vyo natuma ruzimangana kuko Samuragwa nta mahoro afise umugambwe CNDD-FDD tutararongorwa n'uwo yishiriyeho bavyumva kumwe. Reviano Ndikuriyo ngo so guta mu ndansa. Uyu mugabo arakakaye cyane kandi kuva kera akiri ku rugamba bivugwa ko ariko yari umuntu wo gutwara uko wishakiye umutegeka ibicanke biriya atavyumva mu mutwe. Ngo n'umugabo yemera kandi ahagarara kuco yavuze. Iki kintu ngaragisumvya cyane president Ndayishimiye ngo we ivyo avuze uyu munsi ejo arabihindura agafata ingingo uyu munsi ejo ikamunanira gukurikirana ko vyubahirijwe n'ibindi. Nginama izoba kwigenekerezo ya 25/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2026 niyo izokwerekana uruhande rukomeye gusumba urundi. Ngariko abandi bati bamwe bati njewe ndi Mutama Neva namaze kubona ko ivyo kurongora vyananiye nkabona abo mfashije ari bo ariko bananiza kandi ntanashoboye kubikora ko nta kindi kiringo no kuyongera kuko nubundi uretse inyungu zanje gusa nta kindi no bangiye kumarira abarundi. Ngo bagabo uko ari batatu nibo bafise ubuzima bw'igihugu mu maboko yabo ngo babishatse mu myaka 10 Burundi bwo bari igihugu rurangiranwa ngariko igirisi
bayinyegeje reka ivyuma bizyegane. Abo bagabo batatu bavugwa akaba ari Varisito Ndayishimiye, Geras Daniel Ndabirabe ndetse na Reverano Ndikuriyo atwara umugambwe CNDD FDD. Nkuko kandi yabishize ahabona mu minsi iheze, umwe mu basasanguzi mu vya politika akaba no mumenyesha makuru rurangiranwa ku mbuga ngurukana bumenye ndetse no kumenyesha makuru vyandika Eric Nyandwi yavuze impamvu, yatangaje impamvu abona ko Varisito Ndayishimiye yoba umukandida mu mwaka wa 2027 kandi bivanye ngo n'icuka ca politika akabandanya atwara ko nta hantu namwe imigambwe itavuga rumwe na CNDD FDD yoca, sine nayo ngo naho yotsindwa niyo vyubaka kubitangaza. Impamvu yatangaje akaba ari zikurikira. Impamvu ya mbere Eric Nyandwi yatangaje uti tuvuge ko hatowe uwundi, mbere tuvuge ko hatowe Reverano Ndikuriyo, nkuko Ndayishimiye amaze imyaka 6 yidoga agwana no gushiraho abiwe akura abashizwe na Nkurunziza, ibi na Reverano aje azogwana no kubanza gukora abo Ndayishimiye yahashize bose, ngazoca rero agarura abiwe mbere abo kwa Nkurunziza, aba nabo ngo baziriha ivyo batariye kuri Ndayishimiye. Ingingo ya kabiri atanga ngo Reverano nivyo arafise itunganya ryiza ry'ibintu kandi abo bakoranye baramushingira intahe, ngake kijanye no kuboko kurekura barakimwagiriza ngo kera noneho Reverano hageze kuriha n'umutwe w'umuntu ntahengeshanya. Muti none umuntu yo mwitambika imbere afise ububasha bwose agateka ko umuntu azogakoza iki? Ngazica apfunge atacamira. Icya gatatu Eric Nyandwi yatangaje ati bimwe vya uranzi condi, bimwe vyuko ubu muntu atinya gukora nabi ko Ndayishimiye ashobora kumumaramaza mu bantu ngo azocagaruka inguvu ziperereza z'umugambwe na leta. Ba uranzi conzi bazoba baje abanyanga atawuvugana rirya atana maradiyo ahari ngo abantu bazovugiramwo ibizoba bigoye, atana maradiyo ahari abantu bazovugiramwo bizoba bigoye. Icyakane ngo Reverano nawe naho yaronse amahera azokenera kongereza, aho hose ni ikigega ca leta kizohahonera ngo ego Varisito Ndayishimiye naho yokongerwa azoza avuga ko yokongerwa ko yamaze ikiringo agwana n'abantu batashaka ko akora neza, ariko tukaba tuzi ko ari umukenyuro w'umwaka uza w'2027 nkuko Eric Nyandwi we abitomora. Ngo kuri Reverano tuzotangara bushasha, kuri Ndayishimiye ni ukubandaniza ubukene aho bugeze ko nta terambere ryaba abagabo. Ngo uyu mukenyero nawo wokwiriza adahana avuga mu kirere ngo nico azozana mu mwaka wa 2027 avuga nkuko tuvuze aho hejuru. Ngo burya nta CNDD FDD ifise imigwi ibiri, bose birya bavuga n'ukwijajara ahandi ikibahuza no gusahura igihugu. Ngo yo utavuze rumwe nabo igihano kiranyaruka, raba bunyoni raba Rajabu, ahandi bose bari mu bwato bumwe. Ngo Ndayishimiye abarundi bo mureka gatwara kugira ikinyoma ca CNDD kizogere aho kija ku mugaragaro, bamukuye azoba ari bimwe vyabo ari uguhanahana bakinira ku bantu ahandi. Ngo nta Reverano nta Ndayishimiye bose n'izuru n'umunwa, ngo amajambo bavuga n'ubuhinga bwabo bwo gusamaza. Ngo Ndayishimiye ntaco azoshikana ku Burundi kuko ngo yaravyishe, ariko Reverano Ndikuriyo we ngizoba intwaro irenza amabi kandi izugururira abasuma nka fomi kurya igihugu atacamira. Ibi rero akaba ari vyatangajwe na Eric Nyandwi, umuhinga mu kumenyesha makuru akaba kandi n'umuhinga mu gusasangura neza ivya politike. Uyu yari yashikirije umwihwezo wiwe cyane araba kuco aho ba Varisito Ndayishimiye canke Reverano Ndikuriyo umwe muri bo aronkejwe gutwara igihugu mu mwaka uza w'2027 ico yoshikana ko igihugu. Mu yandi makuru abapfungwa amajana 217 bararekuwe Ngozi kugira ngo hagabanywe ubwinshi bw'abari mu mabohero. Nkuko amakuru yagiye ahabona bivuga ku munsi wa 5 w'indwi turiko dusozera kugenekerezwa 16/0 uyu mwaka w'2026 abapfungwa amajana 217 harimo abagabo 195 n'abakenyezi 19 n'abana babigeme batatu batarashikana imyaka yo gupfungwa barekuwe ku munsi wa 5 bavuye mu iborero ry'abagabo n'iry'abakenyezi riri Ngozi mu baruko bw'igihugu. Iyo ngingo idasanzwe iri mu bikorwa mu ntumbero yo kugabanya ubwinshi bw'abapfungwa mu mabohero, ikibazo ngo kiri mu mabohero menshi yo mu gihugu.
nk'uko byavuzwe n'umushikirizamanza kizigenzo wa Repubulika Rose Nkorerimana, abo barekuwe ahanini ngo ni abantu bashaje hamwe n'abapfungwa bari barakatiwe ibihano bito bito. Yagize ati iri rekugwa rigamije kugabanya ubwinshi mu mabohero no kugerageza ko abapfungwa babaho neza. Mu majambo yashikirije abo barekuriwe, umushikirizamanza kizigenzo wa Repubulika yabasabye kwirinda gusubira mu vyaha no kwijukira ibikorwa vyo kwiteza imbere. Yagize ati turasaba abapfungwa barekuwe kwijukira ibikorwa vyo kwiteza imbere no kwirinda gusubira mu vyaha nk'ivyo bari bakoze ubwa mbere. Naho habaye iryo rekurwa rero, ingorane zigoma zikomeye mu ibohero rikuru ry'abagabo rya Ngozi, rirangwamwo abapfungwa barenga 800 mu gihe yari ryaragenewe kwakira abantu bangana hafi 400 gusa. Ubwo bwinshi budasanzwe rero butuma ubuzima mu ibohero bugora cyane. Kwama habura ibipfungurwa bikwiye, harimo ibiharage n'ifu y'ibigori, hakaboneka kenshi ibura ry'amazi n'umuyaga nkuba. Kubera kubura ikibanza, hari abapfungwa rero baryama hanze, abandi nabo bakarundarundana mu vyumba vyagenewe abantu 5 bakabiraramwo bashika abapfungwa 200 canke barenga. Ubwinshi bw'abantu butuma kandi indwara zigenda zirandagata cyane indwara zo kurukoba n'indwara zibiza nka korera, nk'uko bivugwa n'amasoko ari mu mabohero. Ivyo rero bishira mu kaga gakomeye amagara y'abapfungwa. Kiretse Ngozi, ico kibazo kandi kiri mu gihugu cose. Mu Burundi amabohero afise ubushobozi bwo kwakira abantu bangana n'ibihumbi 294 mu gihe abapfungwa barenga kenshi 12,000 mu mabohero amwe namwe. Urugero rw'ubwinshi burenga ibice 300%, bigatuma rero ubuzima bw'abapfungwa burushirizaho kuba bubi no kongera umutekano muke mu mabohero imbere. Amashyirahamwe yigenga aharanira agateka kazina muntu nayo arashima iryo rekurwa, ariko kandi akavuga ko ridahagije ugereranije n'uburemere bw'ikibazo. Umwe mu barongoye iryo shirahamwe Ingozi akavuga ati kurekura abapfungwa 217 ni intambwe nziza, ariko ni umuti w'akanya gato mu gihe amategeko ahana ivyaha atarasubirwamwo. Amabohero azoguma yuzuye. Abandi bagasaba ko hoshirwa izindi nzira zisubirira gupfungwa cyane ku vyaha bito bito. Umwe mu baharanira agateka kazina muntu yemeza ati gupfungwa vy'agateganyo atampamvu ikomeye hamwe n'ibihano bigufi nivyo bituma amabohero yuzura cyane. Ubirakenewe cyane no guteza imbere ibikorwa vy'inyungu rusangi n'ubuhuza mu gisata c'ubutungane kugira ngo amabohero ataguma arengewe cyane. Mu yandi makuru ariko aravugwa, dusubiye mu gisata ca politiki ho gato tuvuye mu gisata c'ubutungane, mu Kirundo haravugwa amakuru yuko hari abanyeshuri bakoreshwa mu bikorwa vya politike. Abavyeyi babo bakaba ariko baratabaza ko hashobora kuba ibitameze neza. Amashuri menshi yo mu ntara ya Kirundo ari mu nduru nyinshi nyuma yaho abanyeshuri bakoresherejwe mu bikorwa vya politike vy'umugambwe uri ku butegetsi no gukurikirana ivyigwa vyabo bisanzwe. Amashuri avugwa arimwo Lycée Technique Communale de Kirundo, ishuri shingiro rya Gikuyo, ishuri rya Kavomo hamwe n'ishuri ry'abisilamu ryo muri ako karere. Ubwabashinga intahe kugenekerezo 10 uheruka haba igikorwa cyo kwerekana inguvu za CNDD-FDD mu gisagara ca Kirundo mu ntara ya Butanyerera mu buraruko bw'igihugu. Uwo munsi abanyeshuri bo muri ayo mashuri yavuzwe bakaba baregeranirijwe hamwe kugira baje mu bikorwa vyo gusiganwa vyakurikiwe n'urugendo rwa politike mu mabarabara y'igisagara. Ivyo bikaba vyatumye ibikorwa vy'ishure vyari vyategekanijwe bihagarikwa, harimo n'ivyigwa vyo gusubiramwo vyo mu kuwa gatandatu. Utabana bacu bategerezwa kuba bari kwishure mu vyigwa canke mu vyigwa vyo gusubiramwo ku munsi wa gatandatu, aho gukora ivyo baciye bajanwa mu myerekano ya politike, niko bivugwa n'umwe mu bavyeyi b'umwana wo kuri Lycée Technique Communale de Kirundo. Benshi mu bavyeyi baranagaragaza kandi ko abana bakiri bato bashigwamwo amajambo ya politike. Uti n'abana bato cyane niho bari. Nigute bajana abana bakiri bato bakabashiramo amajambo ya politike mu gihe bategerezwa gukingirwa bakanakurikiranwa mu ndero yabo. Niko bivugwa n'umuvyeyi w'umunyeshure wo kwishure shingiro rya Gikuyo. Muri urwo rugendo indirimbo zo guhayagiza umugambwe zararirimbwe zemeza ko umugambwe uzokwama ku butegetsi gushika Yesu agarutse, kandi ko ari wo mugambwe umwe rudende ugoye guhangana nawo. Amajambo bamwe mu banyagihugu babona ko ababaje. Abigisha bamwe bose
abigisha bamwe bose basaba ko umwidondoro wabo utomenyekana baremereje ico bita kurenga karimbi kubijanye n'intumbero y'indero. Utishure ritegerezwa kuba ikibanza taho cegamiye. Igikorwa cacu ni kwigisha abantu b'ubuntu sukubagira ibikoresho vya politike, niko vyemezwa n'umwe mu bigisha bo mu Kirundo. Uwundi mwigisha yongera ko ati mu gihe ujejwe indero hegeranije abanyeshuri akabajana mu bikorwa vya politike abahemukiye abavyeyi bari bamwizeye akanahonyanga karangamutima k'umwuga wo kurera. Umwe mu bayobozi adumwa ku rutoke mu bayobozi bavugwa n'abavyeyi harimwo Jean Paul Mukeza Ngango, umuyobozi wa Lycée Technique Communale de Kirundo. Abavyeyi basaba ko yobogozwa bakabona ko ari umunyepolitike gusumba umurezi. Umuyobozi w'ishure ategerezwa gukingira abana bacu ntabajana mu ntambara za politike ni kuserukira abavyeyi. Yongeye ko kugeza umwanya twandikiye dutangarije ko iyi nkuru uyu muyobozi yagirizwa ntiyari bwagira ico ashikiriza ku mugaragaro ku vyo yagirizwa. Nembwe amashiramwe yigenga mu Kirundo yo yaraneguye cyane ivyo bikorwa akemiriza onyangwa y'agateka kazina muntu ndetse n'akumwana. Umwe mu barongoye mu mashiramwe akavuga ati ukoresha abanyeshuri mu bikorwa vya politike biteye kubiri n'amategeko yo gukingira abana hamwe n'uburenganzira bwo kwiga. Indongozi mu gisata c'indero ngo zitegerezwa kuva mu gacerere zidatevye. Ayo mashiramwe agasaba ko hokorwa amatohoza yigenga kandi ko ishure ryogumaho ridafise aho rihangamiye mu vya politike rikama rigenewe gusa kwigisha no kurera abana. Garera amakuru yaragezwe ko muri kano kanya, fyo na subscribe ndetse ubisangize na bagenzawe no Mpuza TV Imana bahezagire.